Reka rero nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye kaze kuri mwe mwese muriko murumviriza amakuru yacu muherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze abatwumviriza muri ngaho ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, nawe mwese mumviriza amakuru yacu muherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura, nawe mwese muherereye mu makomine agiye atandukanye. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane. Ndabwira ukuri, umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bejeje kumenyekana yuko umwanya ku mwanya turashobora gutana mu mitwe n'ibihugu bitandukanye bibanye, nyuma yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yanse ivyavugiwe muri Loni. Gushika rero n'ibindi bitandukanye nkuko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira bivugwa yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko aragirana ibiganiro na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi kubijanye n'intambara no gutegura uru rugamba. Umwari wa M23 nawe nyene ukaba witeguriye kuzirwana ko nyuma yuko gushika ubu ngubu nahahora hari ingabo zavuye muri ico gihugu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nawe nyene wajeje kwemeza yuko ivyo bisata vyose ivyo bisegara ari ivyawo. Ukaba rero uhejeje kwemeza yuko uzovyisubiza kuko nanone bica biboneka yuko ivyo ari ivyawo, ariko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akaba yajeje gufata ingingo ikomeye cyane, ari nayo nyene tugira tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Biravurwa yuko rero mu gisagara ca Goma ho nyene amakuru avayo ari amakuru adahumuriza na gatoyi, na cyane ko gushika ubu ngubu n'ibiciro by'ibirayi n'ibijanye n'amakara gushika ubu ngubu bihejeje kuduga, aho umufuka w'amakaro uri ku bihumbi 80. Ayandi makuru rero akomeye cyane ahejeje kudushikira na makuru ateye ubwoba, munyemere tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido ibihanganyiga mu gihugu c'u Burundi. Ingingo ya nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo gufashanya na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo gushika ubu ngubu iriko irateza injyane. Mu nama yateranye muri Etat Major muri ijoro ryakeye, aho banze yuko iki gikorwa cya nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gica gifutwa, ariko kubw'ibihanganye bitandukanye n'umugambi ukomeye cyane umwanya ku mwanya turashobora kumviriza. Reka rero tuze kwigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka rero subire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku bigane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kure waje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko karyonda gusaba muri kamusi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona akazojyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukatorizwa n'umugwamenyesha amakuru umuhinga akorera ngaha mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko ubugwayi bwe bwejeje kumuha agahengwe arashobora kwisanga mu ntambara iri bwamuhuze n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, nyuma yuko ariko imanga ashigikiye ko umuhari wa M23 uri bukurwe ko na Felix Antoine Tshisekedi, nyuma yuko ari n'abandi basirikare barungitswe mu mpisho kandi nanone akabafashanya na Felix Antoine Tshisekedi mu bikorwa bitandukanye. Felix Antoine Tshisekedi murazi yuko ari wenyene ariko yibonekeza mu majambo akomeye cyane abwira mugenzi we w'igihugu kibanye c'u Rwanda ko yoba ari nka Hitler. Ivyo vyose rero akaba ari kubishikiriza mu gihe yuko kuri ubu ngubu hari imyiyamamazo na cyane y'amatora. Ibi vyose rero mu matora ategekanijwe, nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akaba yararungitse abasirikare muri Kinshasa, abandi bapolisi 50 bakaba bararungitswe gucungerera umutekano w'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Amasoko yacu yibanga mu gisirikare akemeza yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yemeyeye Felix Antoine Tshisekedi igikorwa gitandukanye mu gukura ko umwari wa M23 no kugaba igitero ku bihugu bitandukanye biriko birafashanya kandi bitariko biravuga rumwe n'igisirikare ca FARDC, nyuma yuko umwanya ku mwanya mu gihugu kibanye c'u Rwanda na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo barashobora gutana mu mitwe umwanya ku mwanya. Rero
ya ntambara imaze iminsi itari mikeyi ivugwa mu majambo ariko gushika ubu ngubu yoba igiye kugira ishirwe mu ngiro. Ni nyuma yuko rero Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ihejeje kugaragaza ubushotoranyi ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda, na cane cane bivanye nuko gushika ubu ngubu amajambo akomeye cyane ariko arashikirizwa n'uwo mukuru w'igihugu ca Kongo ari amajambo akomeye cyane. Na amajambo rero akomeye cyane nyuma yuko Keita nanone wenyene yashikirije yuko igihugu cyacu cy'u Burundi kirashobora no kwisanga mu ntambara. Ibi rero bikaba bigiye kudukwegera akarambaraye, naho bimwe mu bihangange nga mu gihugu cy'u Burundi birahejeje gufata ingingo ikomeye cyane, na cyane ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bariko biyumvira yuko umugambwe CNDD-FDD wotanga imihoho kuko uwoba ugiye gukwegera abene igihugu bacu akarambaraye. Ni nyuma yuko abene igihugu bacu bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bamwe batanguye kuganuka mu gihugu cy'u Burundi, abandi bagahungira mu gihugu kibanye cy'u Rwanda kuko ariho ibintu vyaba bimeze neza. Amasoko yacu rero yibanga hari amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka, ni munyemerere tuze kuyagaruka ko niki umuhari wa M23 woba ohejeje gushikiriza, hari navyo nyene tugeraho tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Gerivendira ko buce batazira ndakugarika nyuma yo kwanka ingingo y'umukuru w'igihugu nyene c'uwa General Major Evariste Ndayishimiye n'ibiki vyo bigiye gukurikira nayo se General Prime Niyongabo igihanganye n'iki coba gishikirije iruhande rw'umukuru w'igihugu nyene c'uwa General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko gushika ubu ngubu atanumwe ariko aravuga rumwe n'uyundi. Ayandi masoko yacu akemeza yuko gushika ubu hari intwazangabo mu gisirikare cacu c'u Burundi zaguye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyuma yuko zakubaguwe n'abanyekongo, zagerezwa yuko zoba zitariko zirashaka kuja ku rugamba n'ibindi bitandukanye bigenda vyibonekeza bibandanya vyibonekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku basirikare bacu b'u Burundi. Munyemere rero mbere yuko tubashitsa ko ayo amakuru yacu tuyatangure n'ubundi ku njyane ziringa mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye biriko biravugwa mu bisata bitandukanye. Gushika ubu rero nyeri c'uwa General Major Evariste Ndayishimiye ariko yiyegereza bamwe ku kamwana wa mama nyuma yuko nawe wenyene yahora abishikiriza. Gushika ubu rero igenwa rya Jean Anastase hica Burundi muri sentare yubahiriza ibwiriza shingiro ritera ibibazo vyinshi. Gushika ubu rero inama nkenguza amateka yarayemeje amazina mabiri y'abacamanza bashasha ba sentare ijejwe kubahirizwa ibwiriza shingiro. Ayo mazina rero yarungitswe na nyiri c'ubahiro President Evariste Ndayishimiye abemejwe ni Jean Anastase hica Burundi yahora mu murwi ujejwe amatora seni be na George Bigirimana. Uyu wa kabiri rero ntaho tumuzi, ariko Jean Anastase hica Burundi arazwi cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi mu bikorwa bitandukanye mu macakubiri n'urwango ku mbuga ngurukana bumenyi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muramuzi yuko rero ibi vyose nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko yiyegereza abazomufasha mu mugambi ukomeye cyane, mu gihe yuko araba yuko abari mu butegetsi gushika ubu bamwe batanguye kumwiyonkora ko ku mwanya barashobora no guca bamugandagura. Amacakubiri rero n'urwango rw'uyu yagenywe gushika ubu ngubu Jean Anastase hica Burundi arazwi rwose ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, akunze kuboneka ku rubuga rwa X. Gushika ubu rero ariko aratuka abantu na cane abaranira agateka na muntu, abamenyesha amakuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abadashigikiye CNDD-FDD. Kubwiwe rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi ni banyagupfa. Twaravyiboneye keshi atwiyamiriza n'abandi abiyamiriza, yiyamiriza abanyamakuru atubwira yuko ibi vyose dushikiriza ibi vyose turi banyagupfa. Ibi vyose rero yarabishikirije mu majambo akomeye cyane n'abandi batandukanye. Iyo tuvuze kandi umunywanyi wa CNL anyurujwe gushika ubu ngubu uyu nyene hica Burundi aca ashikiriza ijambo rikomeye cyane. Abonye rero uwo dutabarije gushika ubu ngubu nawe nyene aca ashikiriza ijambo rikomeye cyane ko ivyo turiko turakora atari vyo. Rero uyu rero yoba azoshikiriza iki ku Barundi n'ibindi bikorwa bitandukanye, aca rero yihutira kumwita umwanzi w'igihugu. Baramwankira kwihangana na gatoya abonye ubutumwa butabariza uwagiriwe nabi n'ubutegetsi bw'u Burundi. None niba abamenyesha amakuru kuri ubu ngubu batangaza ibijanye n'abagiriwe nabi ngaha mu gihugu c'u Burundi, mwoba mwumva yuko ivyo vyose hari ikibazo coba kirimwo. Gushika ubu rero
umwe mu burorero twabonye twagiye tubona nga mu gihugu cacu c'u Burundi bwagiye bumuranga. Akarorero rero niho atuka umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu kubera yari ahejeje kwerekana ingene amakuru ya Iwacu ku nyigisho z'amacakubiri zahora zitangwa na Kenny Claude Nduwimana yatumye uwo Kenny Claude yirukanwa mu murwi w'abamenyesha makuru bakorana n'umurwi wa CVR. Jean Anastase Hicu Burundi rero yarifatiye mu gahanga abayobozi batandukanye nga mu gihugu cacu c'u Burundi ba Iwacu. Ni nyuma yuko Antoni Kaburahe amwiha uwuteye isoni, nyuma yuko amwita uwuteye isoni ashiramwo imvugo ziryanisha abarundi, aremeza yuko nanone iyirukana rya Kenny Claude kari agakosa ka CVR ko yategerezwa kugarukanwa. Nanone ndabibutse yuko mu mwaka wa 2019 ariho nyene mu gihe yari muri Seni, Jean Anastase Hicu Burundi yavuze yuko ategerezwa gukogwa nanone ibishoboka vyose ibimenyesha makuru vyigenga bigatuzwa. Nanone bimwe kubwiwe kubimenyesha makuru nivyo vyatumye mu mugambwe wabo wa CNDD-FDD habamwo abiyongora bakiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, abo rero bita aba fronders. Nanone Jean Anastase Hicu Burundi amenyereza kandi yagiriza imenyesha makuru vyigenga amabi yose yashigikiye kandi yashikiye igihugu cacu c'u Burundi. Imvugo ya President Evariste Ndayishimiye bica biboneka yuko itandukanye cane n'ingiro nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye aravuga, ariko imvugo ziwe ziratandukanye cane n'ingiro vyoba rero bifise aho bihuriye na bwa bujanja bwiwe n'ubuswahili, na cane ko Jean Anastase Hicu Burundi agenwe inyuma ya Prosper Ntahorwamiye aherutse kugenwa ngarongore ni kandi yari umuvugizi wa leta. No kuvuga ko umuntu azwi neza iruhande akorera mu bazoja mu matora. Nico rero kimwe n'igenwa rya Sylvestre Nyandwi muri Seni mu gihe azwi mu mabi ateye ubwoba yakoreye abo mugambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD. Birumvikana yuko President Evariste Ndayishimiye agena abantu bazwi ko badahuye n'amabanga abarungikamwo, ariko nanone mu bihugu bitandukanye vyisoneye umucamanza nanone bashira muri sentare yubahiriza ibwiriza shingiro abantu, ariko nta makemwe. Umuntu rero umushinga ntayitonda azwi kandi ataho ahengamiye muri politike, umuntu ashobora kubera icitegererezo abandi kubera rero no kugena mu rwego nk'urwo umuntu yirirwa nanone arerekana urwango mu rw'amoko. Uyo muntu rero adatahura kandi uburenganzira bw'abarundi, urumviriza yuko uwo muntu ataco arashobora gushikiriza ku bene gihugu. Vyo rero ni ikimenyetso kigaragaza yuko uwamugenye adakeneye ko haja gutunganiriza abene gihugu canke abarundi bose. Iyo sentare ifise nanone ijambo rya nyuma mu matati y'amatora, nimba umuntu azoba ko yarenganijwe Sylvestre Nyandwi akaca aja kwitwara nka Jean Anastase Hicu Burundi. Urugendo rero rwa demokarasi ruracari rurerure ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. President Evariste Ndayishimiye ahora arira kubera abacamanza barenganya abandi, gushika ubu rero ahora ashavura avuga yuko amajambo aremereye nanone kubera abakozi ba leta badatunganiriza abarundi, ariko haheze kugena mu mabanga akomeye cane agahitamwo abazi neza ko bazokora ivyo avuga ngo aranga. Hari benshi rero bavuga yuko co kimwe nanone vyerekana ko umukuru w'igihugu ikimurimwo ari agaciro k'abantu agena mu mabanga akomeye cane ngo bamufashe, nanone abo nibo koko baba bahuye n'ivyiyumviro vyiwe. None yamarira nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye y'amajambo yiwe meza, murumva yuko ubwosi bwabo swahili n'ubujanja yotubwira. Ibi vyose rero biriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi, birafise aho bihuriye n'umugambi ukomeye cane nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye avuga ariko gushira mu ngiro wapi. Ibi vyose rero munyemerere tuzobigaruke ku muyandi makuru akomeye cane abahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni munyemerere tubandanirize amakuru akomeye cane nkuko twebabwiye mu finyo twababwiye amakuru avugwa ku mugambi ukomeye cane uriko uribonekeza ngaha mu gihugu cacu Burundi. Nyuma yuko nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye ajeje gushikiriza ijambo rikomeye cane ku bihanganye ngaha mu gihugu c'u Burundi mwijoro ryaceye, aho byavugaga yuko nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye yari yatumiye inama iri bwamuze n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika, ariko aho bari ivyari ku murongo w'ivyigwa nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye bitibonekeje yuko umushikiranganje
umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yaciye vyose avyanga. Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika aho yariko yumviriza ivyiyumviro vy'umukuru w'igihugu kubijanye no gufashanya na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu gukura ko umuhari wa M23. Ivyo vyose rero bikaba vyashikirijwe nyuma yuko hari amakuru akomeye cyane hari yuko igihugu cacu Burundi kirashobora kwisanga mu ntambara kidatahura nkuko abasirikari bacu bahora bavyivugira. Abasirikari bacu ndabibutse yuko bahora bavuga yuko urugamba barimwo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ataho ruhuriye n'ibikenewe. Abene gihugu gushika ubu ngubu bariko baribaza imvo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko yibonekeza muri ibi bikorwa bitandukanye na cane vyo gufashanya na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu kugwanya abariko baraharanira uburenganzira bwabo muri ico gihugu kibanye nyene. Amakuru rero akomeye cyane ajeje kudushikira biravugwa yuko gushika ubu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye hari injyane hagati yiwe n'ibihangange yo baje Rivendera ko buce batazera ndakugarika umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi we na General Prime Niyongabo wenyene vyo birahejeje imisi itari mikeyi ko General Prime Niyongabo yoba yaragerageje gugandagura umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko afashanya n'uturwe dutandukanye. Umwanya ku mwanya turashobora kumviriza inkuru y'umubabaro gushika ubu rero bamwe mu basirikari bariko bararungikwa mu gisagara ca Guma na cane ariko gushika ubu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye hakaba hatanguye kwibonekeza intambamye mu bijanye no kurungika abasirikari muri Kongo nyuma yuko rero bivugwa yuko ata musirikari w'u Burundi ari muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ariko bamwe rero mu basirikari bacu bakabaheza gutabaza bavuga yuko dushira ubutumwa bwabo ahagaragara na cane ko twahora dutabariza abahuye n'ibibazo bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bikavugwa rero yuko gushika ubu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko umuhari wa M23 hejeje gufata ingingo ikomeye cyane gushika ubu rero ni barabara rishika mu gisagara ca Goma biravurwa yuko ryo bari hejeje kugarwa n'umuhari wa M23. Bikaba bitangazwa rero na bamwe mu bamenyesha makuru b'abahinga bakorera irya nino muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru rero dufise akaba yemeza yuko gushika ubu ngubu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we na mugenzi wiwe Felix Antoine Tshisekedi bafise nanone urugero kandi bafise aho bokorera ibintu bikomeye cyane nyuma yuko inzira yo nyene bafise ari ugucisha mu kirere kugira ngo abasirikari barungikwe. Gushika ubu rero no gucisha mu kwifashisha mu ngendo z'amazi akaba arizo bafise kugira ngo abasirikari bacu bashike muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nyuma yuko n'abasirikari ngaha banze iryo tegeko na cane ko bamwe bariko barategerezwa kurungikwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bajabuka uruzi Rusizi. Gushika bamwe batanguye guheba igisoda na cane bamwe bariko baragiye bari guca batabwa mu mvuto kubwa amasoko yacu mu gisirikare y'ibanga. Ibi rero birahejeje kubibonekeza kandi bikaba biriko biratera agashavu abene igihugu abatari bakeyi bakaba bahejeje kubabazwa n'ibi biriko birakorwa na leta twita yuko ari leta mvyeyi leta nkozi. Ariko gushika ubu rero abahinga mu vyerekeranye no gukurikirana ibijanye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi barita yuko bo bataziriye iyi leta yacu yo Burundi leta ya gahotorana. Nivyo rero General Prime Niyongabo yahora agaruka ko nyuma yuko abayagirishije amanama atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi avuga yuko leta ya gahotoro itegerezwa gukurwa ko. Gushika ubu rero umugambwe CNDD-FDD ari nawe nyene uri ku butegetsi nawe nyene vyavugaga yuko rero utegerezwa gutangwa imihoho. Ivyo rero bikavyiganwa n'abene igihugu batari bakeyi bivanye nuko gushika ubu ngubu ivyo ugiye kudukwegera ari akararambara. Umwanya ku mwanya turashobora kumviriza M23 ihejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko ibiriko birakorwa na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari ibintu biteye ubwoba afashanya na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. Ndabibutse yuko umwari wa M23 urafise ico ugwanira nkuko bishikirizwa n'abasirikare bacu Burundi bari barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nyuma yuko bashitse yo bagitanguza intambara bace babona yuko ivyo bagwanira bidasiguritse nyuma yuko rero bahora bagwana ku ruhande rwa FARDC ariko ico gisirikare ca FARDC naco nyene cikaba kitaba kiriko kiritabira ubwo rugamba aho batana urugamba abasirikare bacu b'u Burundi ibigwanisho bari bafise bigafatwa n'umari wa M23 mu nyuma M23 igaca ari vyo yicisha abasirikare bacu b'u Burundi. Munyemere rero
Nshuti banywanyi bacu, ayo makuru nari twabateguriye tuze kuyagaruka ko, gusa ndabibutse yuko umwanya ku mwanya turashobora gutana mu mitwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda bivanye nuko iyi ntambara igiye kudukwegera akarambaraye. Ibi vyose biriko birakogwa nk'uko Loni yabishikirije. Mwarumvirije yuko hari ibintu bitandukanye ubwo Keita yashikirizaga ijambo, yavuze yuko igihugu c'u Burundi coba kigiye guhura n'akaga gakomeye cyane hamwe n'igihugu c'u Rwanda. Bikaba bivurwa yuko rero intambara yoba iriko iramota. Umwanya ku mwanya turashobora kumviriza inkoho biriko zirakoroka nyuma yuko urwamo rw'inkoho muraruzi neza. Murazi yuko rero intambara atacu giye tuzanira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turasavye rero abategetsi bakomakomeye batunganirize abene igihugu kandi bafashanye mu bikorwa bitandukanye vyo kugarukana amahoro, ariko ibijanye n'ubujanja n'ubuswayiri bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubu bwose rero ntibushirwe mu ngiro, na cane cane ko bica biboneka yuko avuga ariko gushira mu ngiro wapi. Reka rero subirenda gukengurukiye cyane inshuti banywanyi bacu, ndabibutse yuko gushika ubu ngubu umuhari wa M23 ejeje gufata ingingo ikomeye cyane yuko uwuzoyigabako igitero wese azoca asibwa ku ikarita ya Afrika. Ivyo byose rero bikaba bihejeje gutangazwa na bimwe mu bimenyesha amakuru vy'irya nino muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'ibindi bitandukanye, uko amasoko yacu yama avyemeza. Gushika ubu rero munyemere tuze kugaruka ku yandi makuru akomeye cyane ejeje kudushikira na y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika ejeje kwanga ingingo ikomeye cyane. Reka rero nsubirenda gukengurukira cyane inshuti munywanyi twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri mbonesha kure yacu ari na yanyu ya Burundi News TV. Ibiganiro vyacu nakagaruka, ntimuje kure nizere ko aje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo. Ntimuje kure iteka umunezero nibyo tubipfuriza. Iyi ni Burundi News TV.